Yesu nashimwe. Ndashimiye Imana ku vyiza je nkoreye. Natanguye kuribwa musi y'umukondo kuva ku wagatatu mw'ijoro gushika no musi. Nje umukozi w'Imana arambara ko mboshe. Rero ndashimiye abakozi b'Imana bansengeye. Umaya nisa hano mva vyaheze. Sinumva ingene novuga ishengero rya Repentance, ariko ndashimye ikiciza Imana nkoreye. N'uwundi wese yaje yumva bitagenda neza yizere ko hava bigenda neza. Aho rero Yesu nashimwe. Amen. Ndasimira Imana. Ukuri ndarimaje umwaka ngwaye ndafashwe mu kw'icenda. Gushika n'uno musi ndazananye imisonga mu mutima n'ibintu byari musi y'ibere vyankata. N'ahantu banyopeye hari haduze uruntu. Njyamye ndabona umusaraba. Ubuye numva yamisonga mu mutima yaheze. Na bimwe vyankata mu ibere vyaheze. Ndize Imana ko igiye kubimarira ibisigaye. Ntasimira umumama yankuye kuwa mbere aho ndarindyamye ariho byari bintaye arasikana hano hantu ntaho ndarinzi. Ndasimira Imana we yasikanye hano havuga ati hariho Yesu. Ndahabonye Imana kuva mu masengero yose ndagendaho since muhira ndagomba gufa. Aha ndarahabonye Imana kwitabara. Nkabasimiye Imana nkabasimiye n'abakozi basengeye. Amen. Yesu nashimwe. Jengiye mvuga ivy'Imana yankoreye mu kwezi mu tariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu. Satani yarangerageje nariko ndakoropa canumva ukuguru nyene kuransa. Canibaza ati nkeka ari inzoka cankwe nkeka ari umusonga winjiyemo. Ndaguma ngaho ati reka manze nduhuke numve nyene ko vyobanza guhera. Haguhera ahubwo bikaguma vyiyongera. Hageze mw'ijoro narantasinziriye nkava ku gitanda nkarara hasi bikanka nkavuga ati Mana naje bigende gute. Indwi yose irahera ndicaye ndyamye hasi intara ku gitanda. Haramboroga yo w'indwi igira kabiri camvuga ati reka ngende kwipimisha ndabe. Burya cangenda kwipimisha bancisha miradiyo barampima bambwira ati nta ngwara tubonye, amagufa yose arakomeye, amaraso yose arakomeye. Ati we hubwo ati bikwiye ugende mu bitaro bya nyene kwa muganga bikuru. Burya ndatamuhira ndiheba ndavuga ati none Mana je ngaha nkora iki. Burya abasenzi barasenga mu gitondo ku mugoroba baza gusenga mugabikanka. Burya ndavuga ati none Mana je nkora iki. Burya muhira cavuga ati genda Bujumbura naho turabe ati ibipimo biratandukanye. Niho twaciye tuji ini Bujumbura baca barampima baca basangana umutsi. Basanze n'umutsi burya banciye ibihumbi baca bambwira ati rero wewe ni kugukora. Baca banci ibihumbi miliyoni 6.5. Burya ndavuga ati nizo miliyoni 6.5 je nzozikurahe. Baca bancana babwira ati ni murabe mu imiti turabe. Burya iyo miti narayimize n'ubu biguma nkuko nyene. Burya nagumye ngaho ndavuga ati reka ngende gusengera mu gusengera ubwo ngaho haruguru kwana nasikiye kwa musazanje. Burya candaza baransengera burya ku munsi ndagakwa kwa gatanu kuno munsi niho bansengeye numva menga ndakize. N'ubu ndizeye yuko nagasigaye kaza gukira. Nuko ntacyo noronka impimana gusa Imana ikomeze kweri igira iki ihezagira abakozi b'Imana ibongeze imbaraga ibongeze inkomezi cyane gose. Ntacyo tworonka duha Imana gusa reka tuyihe umutima yacu gusa. Abumvishije intaye yanje Imana yohezagire cyane. Yesu nashimwe kandi nje ngaha nje gushinga intahe uko Imana igira neza. Jewe naje ngaha ngwaye natanguye kuza ngaha ari dimashe nza numva ijambo ry'Imana rivuga ngo dukeneye intahe. Imana iramfasha ngenda ndayizirikana ati nanje Mana ndakeneye intahe. Nari mvuye kuri hôpital militaire bangiriye contrôle nivuze barambara ko nzosubirayo rendi
kuzogirisha ibipimo bitatu banyandikiye. Ibyo bipimo kubera naciye nza dimanche sinabaye nkibikora, naciye nizera Imana ati Imana irankiza. Rero Imana je nabonye ngaha sinogira uko ngene narivuga. Naraje maridi ndasenga, uwo munsi ce ndaza naje munda ntashobora inda yuzuye, ntashobora kwicara, umugongo bikanka, numva ko imisonga indembeje. Ariko Imana iraheva irangirira neza, irampa ndakira. Nk'uyu mwanya gisubira inyuma, imbere y'ivyo nkiyumva nkigwaye rwose naguma ngira ati ndibungenze. Nahitanye uduteste de grossesse, ngira nk'icumba ciwanje kiruzura, ariko ndabura namba. Ariko nihejo naja mu masengesho, ngenda numva meze neza, ngenda ndaririmba, ndavuga ati Imana reka nsubire kugeza ndabe. Ariko ejo Imana ikiramfasha, ndava mu masengesho, mvuye nsanga Imana yanyishuye, ndayibona. Rero ndashima Imana, n'utoba barahamenya Imana ikazomuntumbereza ko nzomuzana. Wumvise gushima kwanje, Imana imuhezagire. Yesu nashimwe. Jewe mpagaze hano mwaka kanya kugira ngo nshinge intahe y'ivyiza mbonye muri repentance. Jewe novuga ibyanje sinobimara. Mwiyo minsi heze mu kwezi kwa gatanu naragwaye, ndagwara cane, bitero n'imiyaga mibi bikomoka kuri Satani biramfata, ndagwara, ndaja mu bitaro ndamara igihe ku buryo bwaho nje no muri koma. Rero niho naheze ndatora mitende kubera abasenzi nyene baza baransengera. Mu nyuma ndataha ntashinshitse muhira, naho nyene vyakomeje birabandanya nkagwara, nkaja kwa muganga nkamara iminsi 2, 1, 3, ku buryo bwaho binashika nkaja kwa muganga bakabura ingwara nimwe bantora, kambwira ko ntagwaye atakintu na kimwe ngwaye. Ariko nkashuha cane kantora ubushuhe bwinshi. Mu nyuma rero niho nahabura nyene kurya umuntu agenda aratembera n'ahandi, ndahura n'umugenzi nyene arabwira madamu wanje ati wewe uzoze ndakwereka isengero uja gusengeramo. Niko rero kumbwira nanje turajana kw'iryo sengero. Nahaje ari kwa Mungu ndasenga, senze mugamonyo batubwira ati muzoze no mu gatondo barasenga. Mu gatondo rero uno munsi niho naje nzangwaye umugongo, amaguru, ibirenge ntakoma, no mu mutwe nyene, umutwe umeneka kandi no mu ndasha. Nahuye n'abasenzi nukuri baransengera kandi cyane bikomeye. Kuva akanya n'iyi saha ntashe inkomeye, ndi muzima, atanu hamwe numva mbabara. Amwavuze ati nukuri Imana ya hano ni Imana ikomeye kandi ikora cyane. N'abata bwahamenye je ndabona ko bohaza kwereka bisa nyene, uko ndabona hakirira benshi jeje nyene n'abandi mbona bagiye bakiza ingwara nyinshi zitandukanye. Nahe yanje igarukiye ngaho mvuze ati tugire Kristo. Jewe nari naje ngaha nje gusengerwa, nari naje ndembye cyane, nari maze umwaka wose ngwaye, nari ngwaye mu rubavu rwambabaza cyane gose. Muri urwo rubavu havamo umusonga, bikadugana no mu mutima, bikaduga no mu mugongo, bikagendagenda mu mugongo, bikongera nkababara ku gitugu cyane gose. Ariko ubu ndaje hano muri repentance, abakozi b'Imana aho ngaho muri repentance bansengeye, ndashimira Imana cyane gose, Imana y'umwungere wacu, Imana ya papa wacu adusengera imisi yose atatwibagira. Nabashimiye cyane gose, narinje ngwaye cyane none nakize, mu rubavu nakize, bimwe byangendagendamo mu mugongo nakize. None ndashimiye Imana cyane gose, Imana ya repentance, Imana y'umwungere wacu, Imana ya papa wacu, Imana y'abakozi b'Imana, ndayishimiye cyane gose.
ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nje gushima Imana y'ivyo Imana yankoreye. Je nari maze igihe ngwaye ndemvye maze indwi zibiri, n'ukuri ntivyari vyoroshe. Naragiye no kwa muganga barampa imiti biranka. Nari mfise uburibwa bwinshi mu nda, nari mfise ingwara nyene nkabura ingwara ngwaye ariyo, ariko imiti ndayimara ntihagira ikivamo. Nari maze indwi zingahe mu nzu nkasohoka nota akazuba gusa nsubira mu nzu. Nukuri isengera kwijabe ndi umuririmbyi biranka yuko shikaho, ariko kubera ari hafi aho mperereye niho naje hano ku muvyeyi wacu Apotre Nduwimana Joseph. Nukuri aransengeye n'abasenzi baransengeye, ciye numva ndemurutse, ciye numva nkize. Ndashimiye Imana nukuri byari byase yuko ashikaho, ariko Imana yamvye mu gatondo ndahashika. Ndashimiye Imana yahanshikanye kuba nkize ni kubw'ubuntu bw'Imana. Ndashimiye Imana, Imana ihezagire umuvyeyi wacu, nimuhezagire rwose n'umuryango wiwe. Ndashimye cyane rwose, kuko umaze kuja kwa muganga bikanka ukagenda ahantu gatabarirwaho ntiworeka kudashimira Imana. Ndashimiye Imana, umuvyeyi wacu yankuye habi, umuvyeyi wacu naje ngaha ndushe ndemerewe, ariko yaransengera ambwira ati birakomeye. Ndiga de France ndabatizwa, ubuzima bwagiye buhinduka. Je naje muri repentance ari umugenzi ahanzanye, napima ibiro 38 nivyo napima. Mugabo ubu ndashimira Imana, ubu ndabona gasura ndakajene. Mbere naboneka ko ndi umukecuru, ubu mboneka yuko ndi umwana mutoya. Ndashimira Imana, ndashima ntacyo mfise noshima imbere y'Imana n'umuvyeyi wacu. Nukuri ndashima, ego haragera yaho bankuza. Ubu ndashimira Imana, abumvise intahe yanje, Imana ibahezagire. Yesu nashimwe. Nanje nari nagiye kwiki gicaniro nazanze mba bakivuga, ntumba nyine bakivuga ku muntu none hajya ahantu barasenga kweri, nkagoma ndabikekeranya nibaza ngo ntibasenga. Ariko nanje nahigereye nabise muri burakeye n'ukuri, numvise nahezagiwe, numvise ndyohewe. Byari byatinye ndahiriwe uwo munsi wose nyene nahiriwe. Ndabona n'umukozi w'Imana teraga n'umukozi w'Imana nyene bansengeye n'ukuri. Ukuntu najemeze mu mubiri numva byaheze, ntihashe numva ndyohewe, ntihashe numva ndemurutse. Eka sindi ukuntu no bivuga n'ukuri, hako no tumbera n'abandi bose bataragira ku gicaniro bazoze tugende gusenga ku gicaniro. Hari Imana, hari umugisha, hari umuriro waka. Ngira ngo sinzi aho ntari gwabubone, n'ukuri ntihashe numva ndyohewe, ndaremutse kandi nizeye ko n'ibintu byose Imana izobinkorera. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Nanje ndingashimira Imana y'ibyihejeje kunkorera. Navuye muhira ngwaye mu mutwe no mu gatuntu, ucabahejeje kunsengera ubu numva nakize kandi meze neza. Ndashimiye Imana ya repentance, ndashimiye n'abasenzi n'umwungere. Yesu nabahezagire. Ku mazina nitwa Niyonkuru Joseline. Kuva aho umukozi w'Imana nsengereye, amaboko yari yaradatanye, urutoki rw'iburyo rw'irukumu ntigwari rukivaho ruri, sinarukonya n'umwana sinamuterura. Nafatisha ibamvu kugira ndamufate. Uko kuboko kwari kumaze ukwezi kose kunarenga mbere. None ndashinze Imana yo ngaha ibongera amavuta, ibongera umugisha. Tugire Kristo. Nshimira Imana, naje ngwaye umusonga kandi ndamaranye igihe kirekire. Mpetse umwana ndababara, ikaguma icumita mu rubavu, nkaguma mfise umutwe umenetse umwanya wari wose. N'umukozi w'Imana aransengeye, numvise wa musonga waheze. Kandi ikindi nshimira Imana ngira gisha kirangirana nacyo, mfise indota mu ijoro sinsinzira. Nguma mbona abantu bose nzi bapfuye, nguma ndababona, nkaguma nkangagurika mu ijoro. Kandi byose abo bose nkumva turiko turavugana. None nibaza ko byaheze. Imana ishimwe.